Inkuru nziza ya Yezu Kristo nk'uko twayandikiwe na Luka Mweranda nahazwa Mukama. Muri rya misi Yezu avuye mu isinagoga yinjira mu nzu ya Simoni, inabukwe wa Simoni yararemvye n'inyonko. Baramusabira kuri Yezu, Yezu aramwegera arakankamira inyonko nayo iramuvamo. Buno navyutse aja mu vyo kubazimana. Izuba rimaze kurenga, abari bafise iwabo abagwayi bababazwa n'indwara z'ubwoko bwose barabumuzanira, nawe agaranzuriye iminwe kuri umwe muri bo akabakiza. N'ibishetani vyarava muri benshi biboroga kandi bivuga biti, uri umwana w'Imana. Ariko we abikankamiye ntiyabireka ngo bivuge, kuko vyari bizi ko ari Kristo. Bukeye Yezu arasohoka aja ahantu hiherereye, abantu isinzi baramurondera, baruhira kumusanga iyo ari. Bashaka kumugumya ngo ntagenda ahandi, nawe arababwira ati, ntegerezwa kumenyesha mu bindi bisagara inkuru nziza y'ubwami bw'Imana, kuko ari co canzanye. Aragenda rero yigisha mu masinagoga yo mu Buyudeha. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Turabandanya twakira inyigisho mu gisomwa ca mbere izananye muri ribaruwa rya mbere yo mutumwa Paulo yandikiye Abakorenti. Murumvise yuko uyu munsi mu vyo tuyagiye ahakuru na cane cane atweretse ko ukwemera kwama gukenera gukura, kuravuka kukagenda kurakura gushika gushikiriye igihagararo c'umuntu koko asigaye agenzwa n'ububasha bwa Mutima Mweranda, akaba aribwo akurikira. Paulo aratweretse yuko burya ukwemera si ikintu kiza ngo kivuke mu muntu, kujya avuga ngo mu Kirundi ngo ntawuvuka rimwe ace yuzura ingobyi. Murumvise ingene arabwira ati, ivyo nabaganiriye ndabaha nk'utuntu tumeze nk'uduta tworoshe, kuko ntimwari bwagere kwakira ibigumye. Ati ico gituma nagiye ndayaga namwe nk'abantu bakiri bato mu kwemera. Akaryo keza ko umwe wese yibaza ati, mbega je ukwemera kwanje ubu kungana gute? Kwagumye ari uk'umwana, kwarakuze n'ukumuyabaga, n'uk'umuntu akuze kurashika amaturité, kurashikaho kwamuza, gushika naho gushobora kwibaruka uwundi kukamukomeza mu kwemera. Abakristo batari bake, kubera yuko tutakira Mutima Mweranda, avyara Yezu muri twebwe, akanamukuza akamushikana mu bigero bisumbirije. Wamusanga umenga, urashobora gusanga umuntu anakuze gose kubiboneka ku myaka y'umuntu, ku mubiri wiwe, mugabo ku vy'umutima ugasanga yagumye umenga ni igikuri. Ntuvuga ngo ni n'umwana, yagumye ari mu umenga ni igikuri, ntiyigeze akura, kuko urwo ruhande ntiyigeze amenya kuza ararugaburira ibikuza umutima wiwe, ibikuza ingabirano y'Imana muri we, ibikuza ubumenyi bw'amabanga y'ubwami bw'Imana muri we. Yagumye gusa akurikirana ibintu vy'umuntu asanzwe wo mu buzima, ntiyamenya yuko hariho ubundi buzima bw'umuntu w'imbere butagaburirwa n'umuceri n'ibiharage. Muri ubu bukene bwacu gacu usanga umuntu yibaje ko yahinduye, akavuga yuko yafunguye ibiharage n'umuceri, aho ngo yahinduye. Gusa sita ngo nariye umuceri n'ibiharage, ngo mwijoro nza kurya ibiharage n'umuceri, yahinduye. Kama kuri ivyo gasanga hariho ibindi bintu abura kandi bikomeye kugira ngo ashikire igihagararo
gishitse. Uzubibona rero yuko umuntu abura gushikira igihagararo gishitse, aca asanga ariko arafatwa mu runtu cane. Nibi Apolo yavuze ati nico gituma ngo mukigenzwa cane n'ibintu bibabiramwo mu mubiri, mu magara make y'umubiri. Pawulo avuze umubiri, kenshi abantu bacabona ivyo bintu vy'akaryohera mubiri, ivy'ubusambanyi, ivy'ubusharati. Si ivyo vyonyene, n'ibijya byose vy'udusharishari, utuzigozigo, uduki, kuvugavugana, ubuki, burya buntu bwose buranga yuko umuntu atari ko arakira ibintu muri mutima. Nibi vyose uca usanga no mubemera, ugasanga nko mu mugwi wemera mu muryango hari habuze ubona ngo twebwe ngo turabanaka, biyaciye avuga ngo bani ngo turabanaka, twe turabapatiri mukuru, natwe turabavikeri wa mbere canke wa kabiri. Ugasanga abantu umuryango urimwo amacakubiri, urimwo ubuntu bw'ubufavoritisme, uku canke kuriya, urimwo ibintu vyo kwikekana, naka niwe mwishikira, naka ndaza kumubwira araza kuvyumva. Ugaca usanga abantu ntibariko bagenzwa na mutima. Ukamenga mw'iparuwase, mu mugwi w'ubutumwa, hehe muri Radio Maria, gutunganya igikorwa cyo gukorera umukama cyo kubaka ubwami bw'Imana, umenga ni nko kugura igitoro muri station. Nzi ko nagura igitoro muri station uyu munsi. Ni miyuwano, ni myiyaranjo, nakaturazinanye, nduwi wanje, ndaza gushika, araza kumamaritira ya, ubu nawe ati uraza kuza ku mugoroba. Ugasanga ibintu nk'ivyo bituma abantu badakura ngo bamenye uwo bakorera n'ingene bategerezwa gukoreranira hagati yabo. Ukwakira mutima w'Imana, tukakira inkuru nziza ya Yesu Kristo, n'ibigenda birakura muri twebwe. Umuntu kugira ngo ntagume gusa agenzwa n'ivy'umuntu, ariko akareka mutima akaza aramuduza, kavuga uti oya, ibi numva binjemwo si vya mutima, sinza kubikoresha kandi sindabitwara mu bandi. Oya, si vya mutima. Hari intambara bene izo tugenda turagwana muri twebwe, ukamenga zirakuruhishije, mugabo zikagukuza, zikagusigamwo experience, zigakinga vyinshi, zikirukana ubushetani bwinshi, zikirukana imiruho hagati y'abantu. Burya abantu hagati yacu umubano uratugora, tukaruhishanya kuko tutamenya kumviriza mutima. Usanga umenga tunyaruka kwiyumviriza mu bibijya nyene bishoka bidushuhura, bifatira umuntu mu magara make yiwe, ariko ntitwemere iyo ntambara yo muri twebwe idukuza. Kandi umuntu wese ashaka gukura abanza guca hakomeye, hari ngamwe murambona duhora tubipfa, ukabona ati tugitangura sheminema yabona umenga ndamwitwararitse, mugabo nkagira nti harageze kukura, ubu sitegezwa kwama ndi hafi yawe kugira ngo ndakubwire ngo gira guke. Bya bintu byose ubona abantu umenga bafise ubukristo budakura, akantu kose no kugira ngo aje muri douche ategezwa guhamagara daddy pasteur, mbonera no ja muri douche, senga werekwe undabire ko nja muri douche. Abo kabona umuntu yaguze impuzu ngo mbengu iyi mpuzu ngo ijanye n'ijambo ry'Imana, je nije nza kubikurabira. Uri umuntu akuze ntumenya impuzu y'urupfaso mutegezwa kwambara. Mbere bishakagira ati igisha gose pati kuri ivyo bintu, si inkuru nziza ishingiye. Ubwa mbere ivyo wamaze kwakira inkuru nziza ishingiye, wategeze wenyene guca uvyibwira muri mutima, kuko wararonse mutima w'Imana. Hariho n'ibindi bintu mutima agenda aradukurizamo, ntidutinye na bijya mbere tugwana vy'amageragezwa. Mu mageragezwa burya niho umuntu yipima. Nubona nk'aya mageragezwa ko turaca mu buzima bugoye, abantu turiko turipima aho ubukristo bwacu bugera. Kwari ubw'iparara, kwari ubw'imigisha n'imihezagiri yibuze, ukamenga Imana sihiri. Iguma rihiri, iguma ihagarariye vyose.
umuntu wese aza aripima, mbere kuri ivyo binagoye binababaza, bikagusaba yuko nawe urondeza ikintu gihambaye ukacinjiza mu buzima bwawe. Sinigeze kubwira ako kagani, sinzi ko mwamaze kukumva, ngira ngo munanakibuka mbere. Ni nakagani sinzi ko mu bitabo vyubaka ikigisha, ndakabona twaragasomye ahantu mu bitabo muri tukiri mu mashure y'intango, ngo mbega ngwingwe ziboneka gute, ngwingwe ikibwagura bijya bintu vyayo biza bimeze nk'ibiyabu, tumusumi ikagenda igapotera, igaciza ikabihwikira, ikabikanga vyo ziti he, ibizoba ingwe za vrai bigahagarara bigahangana nayo. Ivyo ngo bizovamwo ingwe zimeze neza, ibindi bigaca vyiruka, bizovamwo ibigomba n'ibiyabo. Hariho ahantu rimwe rimwe umenga ivy'ubuzima biradukanze, biradukangiriye, birasaba yuko rimwe rimwe tuvyemera, tukavyakira, tukabizirikanamwo, tukabipersonaliza na mutima, akabiduhamwe igihagararo ku buryo ubisohotsemwo neza ejo uzoba intahe nziza kuwundi agira tembe, ukamubwira uti anyi babigira guke, aho uragenda ubigire kuko uzosanga hariho inyishu nziza. Ntandi wagize agakomye kose ugaca utangura kuriragurika, ugaca utangura kwijogota, ugaca uja ngaho bugatuna bugatondera, oya. Tumenye kwakira vyose nk'ivy'Imana ishobora kwandikamwo inzira y'ubuzima bwacu, bikadukuza mu buzima, mu bucuti bwacu n'Imana. Igihagararo c'umuntu w'imbere kikagendera mu kuremeshwa nuko ubuzima bwacu bwose Imana ibuzi kandi bufise mu minwe yayo. Naho ibintu bihinduka bigahindagurika, yo yidahinduka yamiduhagarariye, kugira ngo ntituze turirekurira muri ubwo buntu bw'uruntu rw'abantu, bw'ubumuntu bwacu bw'amagara make, tukemera Imana ikazira bucyorora, ikadukuza, ikatugira abantu bazi kuzirikana ijambo ry'ukuri, naho ryoba ari ritubabaza rikadukuza. Mu nkuru nziza naharo tubona nka Yezu afise igihagararo gikomeye, ntakorera amasfikse. Yezu akirukana amashetani, akirukana ingwara mbere zimwe zimwe zivandimwe n'amashetani. Sinzi ko mwumvirije neza iyi nkuru nziza, ngo ashitse ngo kwa Simoni asanga inabuko ya Simoni araremvye n'inyonko. Inyonko itari isanzwe, ko ikintu cyabateye ikibazo. Yezu nawe none inyonko usigaye wenda kuyikankamira, malaria barayikankamira, mugabe iyi nyonko ishobora kuba yarivanzemwo imitima mibi. Ni nyonko ishobora kuba yatewe n'imitima mibi. Hariho ingwara umenga ni ingwara zo kwa muganga, zifise amasentome yo kwa muganga, mugabo zivuye ku mpemu mbi za shetani. Uko ubuntu umenga ugwaye nk'umuntu agwaye malaria, bagenda bakagupima amaraso, bagasanga amaraso normal. Nawe no Yezu ntiyo ariko akankamira ikintu physiologique. Mwarakankamira inyonko icira muvamo, kuko hari naho iyo atari ikintu kirimo impemu mbi, abubika kwibiganza ingwara igacimuvamo. Kuko mwumvise n'abandi ngo yubika kwibiganza, ariko hari ikintu ciza twumvise ngo amashetani akagomba kumumenyesha, agaca yabwira ati ziba. Hari abantu mbona numva bahora biyazarda gose kuja kuganiriza amashetani mu muntu agwaye amashetani, agaca ajana nago nko umenga ni Imana yavugishije kugira ngo amashetani amuyagira ibintu vy'amabanga y'ivy'Imana. Nivyo birashobora gucamwo, mugabo ntuvyizigire gose, kuko shetani nta kuri kuyibamwo. Ntizogerwa nuko kubwiye ukuri. Ushaka kumenya ukuri kw'Imana, kumvirize mu bavuganye n'ukuri kw'Imana.
shetani izokubwira ibintu ibihinyitse naho womenga kubibone kumenga n'ivy'Imana. Shetani kazi kabwira Yezu ngo handitswe ngo, mugabo Yezu arazi neza yuko iryo jambo niyarikurikira ririmwo undi mutego yateze ikoresheje amajambo y'Imana. Cyo gituma ntimuze murakangwa n'abantu bose muri mu mabarabara batangura kuvuga amajambo y'Imana bagafatanya amaverse. Afise umutima wuhe, akoreshwa n'umutima wuhe. Yezu agaca agira ati ziba nk'ubu Yezu yoza iwacu, hari abantu benshi yoza arasanga mu budini akagira ati ziba wewe uri kurabesha. Ntuvuga ijambo ry'Imana nk'usangiye umutima na Yezu, uvuga ijambo ry'Imana nk'ufise ahubwo umutima wo kugomba guhuvya abantu. Muri buka Paulo na Silasi bariko barigisha ahantu ngo umuntu arimwo shetani ya divination, ngo agenda aravuga ngo abantu ngo nabiyimana. Paulo acarahindukira arumva neza ati uyu si umutima uva ku Mana, nubwo ariko aravuga ivy'Imana. Aca yirukana uwo mutima muri uyo mwigeme. Umwigeme aca arakira, ivy'ubupfumu yagira vyose bica birahomba. Twitonde rero, Yezu ashaka kumenyeshwa n'abantu basangiye umutima nawe. Ubwo wewe iyo utanguye kuvuga ibintu vya Yezu, nuko ubusangiye umutima nawe, canke nuko bivuga nk'ibigezweho, canke ugomba kubicisha ibindi, canke ugomba sinzi kubigira nk'ibisinzi. Nakaryo keza kugira ngo umuntu wese igihe avuze Yezu ku rurimi rwiwe amenye ko afashe engagement ikomeye. Ni engagement umufashe, no guhamagara Imana ni izina ry'Imana. Hari abazokwisanga bashitse imbere ya Yezu akabacira urubanza rw'uko batasoneye izina ry'Imana, bavundagaje izina rya Yezu n'amajambo y'Imana mu bintu by'urunturuntu by'amadiri y'abataho bihuriye na mutima w'Imana. Cyo gituma igihe cyose ugira usokorora izina ry'Imana kuri rimi rwawe, banza wumvirize umutima wawe n'ubwenge bwawe icyo ushaka gushika, icyo ugomba gukora. Usonera izina ry'Imana. Iryo bwirizwa ntimwibaze ngo ni hamwe ngo tugira ngo nukuri kw'Imana, ivyo ni bito. Igihe cyose uyu munsi nko muri iki gihugu cacu kirimwe agapfungu mu vy'Imana, ugomba kuvuga ikintu c'Imana. Ukivugishijwe n'iki? Yezu rero kuko ari umuntu afise igihagararo cuzuye c'umuntu anywanye n'Imana, rero ntafatwa mu bintu vy'amasigise. Naronse abanywanyi benshi kwa Simoni baguma baza bamurondera, arafisi programme agenderako. Bepati tukuzanira abana, ndafisi programme. Ubwa mbere ibikorwa n'ubutumwa vya Radio Maria. Ingo dufashe kwirukana amashetanana, si cyo ubwa mbere nshinzwe. Genda kwa patiri mukuru wanyu. Kugira indinganizo y'ubutumwa bikagukingira gusanga shetani iri kwirakugira akanyugunyugu. Uri muri evangelisation wagiye mu butumwa hanaka, shetani iraza amayeri igacizana ikindi wewe uyu munsi ku programme twayaze n'umukama ntaho mbona muri discernement ko negerezwa kuza muri ivyo, kandi siko ndavyirengagije. Imana irazi ivyo bindi navyo ingene izobitreta. Kugira ngo mutima dukorana agaragare koko nk'umutima akora ikintu ciza kiringanije neza, gitunganijwe neza. Hano twama twabifuye uko nyene ngo none ngo ndakeneye ngo nyakira ngo tubanze turabe ingene ibintu biringanije neza kugira ngo dukurikire ahari umurongo wacu Imana yaduhaye uyu munsi. Nivyo so kuvuga yuko umenga Imana irugaraniwe mu ndinganiza, hari gihe n'ivyiza n'amasurprise, mugabo nahiza n'amasurprise iyazana ifatiye ku butumwa bw'umuhamagaro wa mbere usanzwe uriko. Yezu akagira ati hariho programme dusangiye na data. Aha ngo bari ngo yari yazindutse aja gusenga kare mu gatondo bataravyuka, asanga abantu barundanye. Abatumwa nabo bati wabaye umustar, wabaye umusani, bose barakwirukira. Ati siyo programme mvuye kuyaga na data.
hoki tugenda handi gushobora kwiyaka ibintu vy'iraha ibintu vyo kuryoherwa. Hari igihe mba ndiko ndafata agacupa hamwe n'abandi pati kwiraje ndabitaho nkiruka nti hariya bwa mbere ngo ko waciye ugenda none gashaye iryo cupa ko ridasumba ikiganiro c'abandi kibuze. Aho niho ubonera umuntu yamaze gukura mutima akumva ati igikorwa c'ibanga niki, ibindi biza bishamikako. Haje rero ibindi bitarimwo uca uvyumva n'ingoga. Ntubaho mu buzima nk'uko umenga ntugira indinganizo ugenderako ku munsi kumwe n'Imana, ugasanga umenga umeze nk'inkoko ikagenda ifise programme yo gutora uriya muceri ibona hariya ikazibona ikinyenzi hariya igacikata, yagenda kuraba igasanga ca kinyenzi kiragurutse, wa muceri bawukubuye ikabura vyose. Mu bukristu naho tugenzwa na mutima atujane yashaka, arafise ukungena twumvisha intumbero dutegerezwa kugenderamwo. Yezu tumusabe natwe amenye kutwumvisha muri mutima wiwe programme nziza y'ubuzima dutegerezwa kugira ku munsi ku munsi, kugira ngo tugendere ku ngingo ya mutima, ntitugendere gusa kubiza biratwadukamwo. Ibitwadukamwo tubicishe ku kayungiro k'indinganizo ya mutima n'ububasha bw'inema y'Imana, kugira ngo twumve koko vy'ukuri ivyo turimwo ko turiko turabikorana n'Umukama. Amen.